Shalom, ndabifuriza weekend nziza y'umugisha. Murongo umugisha uva ku Mana, kuronanirwa mu vyanyu. Ukaba ari bwa mbere kurikiranye kino kiganiro ugire subscribe. Reka tuganire nawe kitabo cya Filimoni. Icete Paulo yandikiye umugabo witwa Filimoni. Haleluya. Dusome igice kimwe gusa, ni mirongo mike cyane. Tuyisome yose. Paulo imboho ya Kristo Yesu na Timotheo mwene data turakwandikiye Filimoni uwo dukunda dusangiye igikokwa. Filimoni yari umukristo w'Itesalonike. Paulo aramwandikira mukundwa Filimoni, turagusengera turakuramutsa jewe na Timotheo, turakwandikiye mukundwa dusangiye igikokwa. Na Apia mushiki wacu mugora Filimoni na Urukipo umwana wiwe tugwanana n'ishengero ryo mu nzu yawe. Filimoni yari afite amavalere meza, yari afite ishengero mu nzu ye. Ndakwifurije kugira ishengero mu rugo rwawe. Mu rugo rwawe haba mu ishengero. Yari afite ishengero mu rugo rwiwe. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bube muri mwebwe, bube mu muryango wawe. Filimoni, umviza Paulo ngene isengesha musengeye. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data. Reka ndanda kwifuriza n'ibintu bibiri. Ubuntu bw'Imana n'amahoro bibe mu muryango wawe, bibe mu ishengero ryo mu rugo rwawe, bibe ku buzima bwawe. Ubuntu n'amahoro bizosura umutima wawe. Umurongo wa 4, shima Imana yaje ubudasiba ngo hozamuka nko konsense. Filimoni yari umukunzi wa Paulo, bimwe bitangaje. Nguhoza shima Imana yaje ubudasiba nguhoza mu kanwa ukonsense ndaguhoza mu kanwa Paulo, ndaguhoza mu kanwa ukonsense. Haleluya. Mwumvirize ice gituma yamusengera, kuko numvise urukundo rwawe no kwizera Umwami Yesu kwawe ukubereka abera bose. Narakumvise, numvise intahe nziza Filimoni kuri wewe. Maze kumva intahe yawe nziza mpitamo kugusengera. Mwe bavandimwe, ndakwifurije kugira intahe nziza. Ndakwifurije kugira intahe nziza, kuko numvise urukundo rwawe. Ndakwifuze ko umuntu yiyumvira abandi, umuntu yiyumvira abandi. Ndakwifurije kwiyumvirira abandi. Kuko numvise urukundo rwawe no kwizera Umwami Yesu kwawe uko wereka abera bose, kugira ngo ufatanirize mu kwizera kwawe gushobore byinshi kubwa Kristo mu kumenyekanisha ibyiza byose byo muri mwebwe. Kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwinshi. Haleluya. Urukundo rwa Paulo rwa Filimoni ngo rwateye Paulo umunezero mwinshi. Kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwinshi. Haleluya. Rwarandemesheje kandi imitima yabera warayiruhuye mwene data. Reka ndakwifurije kuruhura imitima yabera. Hariyo abantu bagira misiyo yo kurusha abandi bantu. Ndakwifurije kuruhura imitima yabera. Haleluya. Mwene data Filimoni ngo akazuruhura imitima yabera. Ngo abantu bahora baje kwa Filimoni ngo bakataha banezerewe. Ndakwifurije kuruhura imitima yabera. Nuhura n'umuntu arushe aruhuke kubera wewe. Nuhura n'umuntu yijiriwe amererwe neza kubera wewe. Uruhura imitima yabera. Haleluya. Uyu murongo urashimishije cyane. Murongo wa 7, kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwinshi rukandemesha kandi imitima yabera warayiruhuye mwene data. Ndakwifurije kuba umuntu aruhura imitima yabera. Uruhura imitima yabera. Bene data, nta kintu kiryoshe kuko uzamura isengesho ukabwira Imana ngo Mana, ndashima Imana kubwanaka, ndagushima kubwanaka, ndagushima. Uruhura imitima yabera. Ruhure imitima yabera. Umurongo wa 8, kuko ivyo naho nanifise ubushizi bw'amanga bwose muri Kristo Yesu bwo kugugira ibikwiye, bisemo kukwinginga kubw'urukundo uko ndikose Paulo umutama, kandi none ndi imbohe ya Kristo Yesu. Paulo yari imbohe ya Kristo Yesu. Ndakwitwaye ko ku mwana wanje Onesimo uwo navyariye mu minyororo yanje, atakugirira ikimazi kera ariko noneho atagirira ikimazi twembi. Niwe nyene kurungikiye, niwe mutima wanje. Onesimo yari umukozi wo kwa Paulo, wo kwa Filimoni. Onesimo yari umukozi wo kwa Filimoni. Paulo araye kwa Filimoni, yahora Onesimo yarabaho muri urwo rugo. Noneho igihe kimwe Onesimo ariba. Yiba Paulo, yiba Filimoni, ariba aragenda. Iyo Paulo afungiwe ahurira nayo na Onesimo amubwiriza ubutumwa bwiza.
amaze kumubwira ubutumwa bwiza, aramubwira rero y'amajambo, ndakwitwaye ko ku mwana wanje Onesimo uwo nabyariye mu minyororo yanje. Onesimo yavukiye mu minyororo, atakubwira ikimazi kera, ariko none ko atubwira ikimazi twembi. Niwe nyene nurungika, niwe mutima wanje, mba ndamugumije kugira ngo nkorere mu gishingo cawe, mboshwe n'iminyororo y'ubutumwa bwiza. Ariko ntaco ngomba gukora ndakugishije inama, kugira ngo iciza ukora ntikibe ico ugoberewe, ariko ugikore ubikunze. Kumbure icyatumye atandukanywa nawe igihe gito kwari kugira ngo uzomwamane iminsi yose. Ariko Pawulo rero umuntu mwiza, Onesimo kumbure igituma yagiye kwari kugira ngo muzogumane iteka ryose, atari ku mugurano wawe, ariko ari utuma ari umugurano, ari mwene so, atari umugurano ariko ari mwene so, ukundwa nanjye cyane, ariko arushirize gukundwa nawe mu by'umubiri no mu by'umwami wacu. Nuko namba unyiyumvira ko dusangiye igikorwa, umwakire kuko naje unyakira. Wakire Onesimo umwakire kuko naje unyakira. Ariko asangwa hari icyo yaguhemukiye ko, cyangwa ari umwenda gufitiye, ubimparure ko. Haleluya. Ijambo cyete cya Filimoni kiraryoshye cyane. Ni jewe Pawulo nandikishije ukwanje kuboko yuko nzobyishura. Reka noye kukubwira yuko ari umwenda wanje. Uwo mwenda niwe ubwawe. Umurongo wa 20. Ego mwene data nkubone mu kimazi mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo. Reka ndakwifuriza rino jambo, uruhura imitima yabera, kubone mu kimazi mu mwami. Ndakwifurije kuba ikimazi mu mwami, uruhure imitima yabera. Pawulo abwira Filimoni, ndakubone mu kimazi. Onesimo kera yaragukoreseye abakosa, mugabo nimba ari ideni nagufitiye, urimparure ko ubu ni mwene data, turasangiye inzira y'ubwami. Haleluya. Aramubwira n'umurongo wa 20, kwifurije nawe kuri uyu munsi kubone mu kimazi mu mwami. Ndakwifurije kuba ikimazi mu mwami, ndakwifurije ko uba uwikimazi mu mwami. Umurongo wa 20. Ego mwene data kubone ukimazi mu mwami wacu, unduhura imitima muri Kristo Yesu, unduhura umutima muri Kristo Yesu. Ndakwifurije uno munsi uruhura imitima yabera. Nuhura n'umuntu arushe, arahuke ku bwawe, uruhura imitima yabera. Yesu aguhezagire. Data ndagushimiye kubwa rino jambo uduheze natwe uyu mutima Filimoni yari afite. Pawulo ngo aramusengera iminsi yose ngo kuko yumvishije aruhura imitima yabera. Uduheze kuba abantu baruhuriye abandi mwami. Yavuze ngo kubonemo ikimazi mu mwami, kubonemo ikimazi mu mwami wacu. Urakoze kutugirira neza. Amahoro y'Imana aganze mu mitima yacu, mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.